ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda ugiye kugirira n'aba banyarwanda nukubitwa tutangire kuboroga jewe uvuze ngo Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi TV mu gisi yose yaririndiriye ibijanye rero n'igihugu c'u Rwanda inyishu gitanga ku majambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ajanye n'ubusotoranye ubwo nyene President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza amajambo y'agacamutwe ubwo yari mu gihugu ca Kongo ubwo nyene yari imbere y'urwaruka rushika amajana 5 Evariste Ndayishimiye rero yemereye urwaruka na cane ahamagarira urwaruka rwo mu gihugu c'u Rwanda ibikorwa bitandukanye rero vyo kugumuka ku butegetsi bw'ico gihugu. Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe nanone yamenyesheje yuko yiteguriye gufasha urwaruka rwa Afrika kugira ngo na cane rukure ko ubutegetsi bwo mu gihugu c'u Rwanda. Mu majambo aremereye cane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije na majambo y'agacamutwe yaciye aratera agashavu abatari bakeya. Hari haheze umunsi na cane n'amasa arenga 3 biriko birumvikana yuko igihugu c'u Rwanda kitigera gishima kugira ico gishikiriza ku majambo akomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye. Abatari bake bakiyumvira bimwe bitandukanye. Nyemerera nsubire ndagwe kaze kuri wese umviriza amakuru yacu hereriye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza mereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu hereringa mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza mereriye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ego reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu hereriye irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu abatwumviriza muri mwishamba cimeza ry'Ikibira ndabara bamwe mu mbonera kure igipolisi n'igisirikare abagwanyi ba FDRL n'abandi batandukanye bari mwishamba cimeza ry'Ikibira aho biteguriye urugamba rukomeye cyane rwo gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda mbahaye kaze. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyona ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazo jya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru aganuka ku matati hagati y'igihugu c'u Burundi mu nyuma y'amajambo akomeye cyane President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza. Turaza kuganuka ku ijambo rikomeye cyane rya General Kabarebe gushikungu ubwo nyene agaragaza agashavu kandi na cane akaganuka ku majambo akomeye cyane ni mu nyuma zuko ibiriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi vyo ari akamaramaza. Bibaye mu nyuma zuko mwishamba cimeza ry'Ikibira ibintu bejeje gukomera cyane Ikibira cose cacikujwe n'abasirikare nkuko amasoko yacu avyemeza. Uko gukikuza ico kibira birategwa na bimwe mu bikorwa no kwitegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushikungu ubu ageramiwe na bamwe mu banyepolitike bunga mu gihugu c'u Burundi aho umushikiranganje wa mbere Gervais Kuca ataziranda kugarika ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye yuko umwanya ku mwanya ashobora gutangaza ikudeta. Amakuru akomeye cyane twabateguriye na amakuru turubuze kuganuka ko mu buryo bw'idonido kandi tugatanga umuco mugabo ibiriko biraba nga nakamaramaza. President Evariste Ndayishimiye ubwo yatumigwa na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bitandukanye hari mu birori bikomeye cyane vyo kurahirira muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye atakurya umunwa mu nyuma z'ivyo birori yashikirije urugendo rukomeye cyane mu nyuma zuko nanone ari muri Fleuve Hotel mu gihugu ca Kongo aho ni kubugwa mukuru y'Kinshasa. Evariste Ndayishimiye muri iyo hoteli yagirishije inama ikomeye cyane n'ibiganiro kadundura kurwaruka rushika amajana 5 nkuko amasoko yacu avyemeza. Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo akomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda vyari bihejeje imisi itari mike y'umukuru w'igihugu c'u Burundi afashe ingingo ikomeye cyane yo kugara urubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda imbibe zose zikaba zarugawe.
vyaciye bitangazwa n'abatari bake kandi nanone abanyagihugu bo nga mu gihugu c'u Burundi bakiyamiriza iyo ngendo bakamenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye ko yarakwiye guca afuta iyo ngingo ku neza y'abanyagihugu. Abatari bake basavye ibogozwa ry'umushikiranganje w'intwari yo hagati Martin Niteretse ku ngingo ikomeye cyane no ku majambo akomeye cyane y'ubusotoranye yashikiriza avuga yuko igihugu kibanyi c'u Rwanda ari umubanyi mubi. Mu majambo y'agacamutwe yamaboneka nga mu gihugu c'u Burundi ibi bitandukanye kandi biboneka yuko umwanya ku mwanya abategetsi bacu baduhamagarira bimwe bimwe mu bikorwa bigwiza ugwango. Nubwo biruko mbibutse yuko abanyarwanda turi abavukanye, mbibutse yuko abarundi n'abanyarwanda twama tuyaga, ariko mugabo ibiriko biragirwa n'intwaro birateye ubwoba. Nyemera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. General Prime Niyongabo nk'urongoye igisirikare c'u Burundi arasabwa gutanga inyisho kubijanye no kungene abasirikare bari kubararungikwa mw'ishamba cimeza ry'Ikibira gutangura intambara. Ni mu nyuma z'uko twagerageje kumurondera ku telefone ngendaru, gushika ubu ngubu ico yatwishuye akaba ari ikintu kidasiguritse. Nubwo biruko urongoye igisirikare c'u Burundi amenyesha yuko nanone abasirikare bari mw'ishamba cimeza ry'Ikibira gushika ubu ngubu bari mu myimenyerezo. General Prime Niyongabo akabazwa ingene abo basirikari bari kumwe na bamwe mu bagize umugwi w'inyeshamba FDRL ugwanya agataka k'u Rwanda. Nkuko amasoko yacu avyemeza, mu biro vy'umukuru w'igihugu mu minsi iheze baragiranye ibiganiro bikomeye cyane n'umwe mu bagize umugwi w'inyeshamba FDRL. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu ca Kongo ariyo nyene yagirana na cane umubonano n'umukuru w'urongoye Nyatura. Nkuko amasoko yacu avyemeza bigatangazwa yuko Evariste Ndayishimiye yabajeje kwemerera Felix Antoine Tshisekedi gufashanya n'imigwi yose igwanya igihugu c'u Rwanda. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ari bica bikwega akarambaraye. Igisirikare c'u Rwanda RDF, igisirikare c'u Burundi FDRL kuri ubu ngubu bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Kuri izo mpande zombi bose bariko baritegurira umutekano. Ibigwanisho kadundura vyarungiswe ku rubibe hafi y'igihugu c'u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko abasirikari batari bakeyi imbonera kure igipolisi bose begereye urubibe hafi y'igihugu c'u Rwanda mu nyuma z'uko biteguriye kwivuna umwasi. Niko bitomogwa n'umwe mu bagize abasendedefdd mu nyuma z'uko urwaruka rwarungitswe muri nanone iryo shamba rumenyesha yuko rufise ubwoba kubijanye no kugaba ibitero gabo kuri ubu ngubu ibigwanisho kadundura biturutswa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bica nanone biganukanwa nga mw'ishamba cimeza ry'Ikibira. Abagwanyi kuri ubu ngubu hataramenyekana ibitigiri vyabo nibo bajeje gushika nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje gutangaza akarambaraye ku gihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye afatwa nk'umwami mu gihugu ca Kongo. Evariste Ndayishimiye bwa mbere yiyemereye yuko yarungitse abasirikari ubugira kabiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aya matati hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi yatanguye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari gupfira ubusa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abihweza ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bakibaza ukungena umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye adandaza abasirikari bacu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane mugabo ahejeje kudushikira biraboneka yuko inkuru mbi cyane ejeje kudushikira mw'ishamba cimeza ry'Ikibira ari inkuru yica mugongo. Nyemera tuze kubiganuka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ijambo rikomeye cyane rya General James Kabarebe ni ijambo rikomeye cyane turibuze kuganukako kandi turyumviriza mu buryo bw'idonido. Ni mu nyuma z'uko atanga umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda ibikorwa bitandukanye nko gutanga inyigisho ku muhari w'inyeshamba Red Tabara ufatwa nk'uwiterabwoba nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo ico gihugu c'u Rwanda ciyamirije kure. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu c'u Rwanda ari umwasi. Avuga yuko rero igihugu c'u Rwanda nanone atabuntu gifise. Evariste Ndayishimiye mu majambo y'ubusotoranye nyacare cyane asomborotsa vyaraboneka yuko Evariste Ndayishimiye yoba agira atangure na cane cyane ibindi bintu bitutumba kandi bikomeye cyane. Nyemerera tubiganuke ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Gushikungu mu nyuma z'uko imbonera kure igipolisi abasirikari isinze nanone bakikuje ishamba cimeza ry'Ikibira. Mu nyuma z'uko ibigwanisho biturutswa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo twayijije kuvyakira.
mu nyuma z'uko abagwanye b'inyeshamba FDRL bahejeje gufashanya n'igisirikare cacu c'u Burundi iyo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo canke bamwe bashikanywe nga mu gihugu c'u Burundi guturuka ku igenekerezo rya 17 guturuka no ku igenekerezo rya 19 vyaravuzwe akatari gake yuko abasirikari barungitswe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyemera tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido nayo se wamenya yuko imbonerakure zatanguye kwinjizwa mu rwego rw'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi aho imbonerakure arizo zifise irya nyuma kurusha igipolisi canke igisirikare. Nyemerera mbaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Imbonerakure zatanguye kugereranywa n'abazarendo ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nk'urongoye urwaruka muri Afrika y'Ubuseruko biraboneka yuko rero yama nanone yoba agiye gutangura imigambi ikomeye cyane yo kuruhamagarira na cyane gutembagaza ubutegetsi mu bihugu ugo rwaruka rurimo. Ni mu nyuma z'amajambo akomeye cyane twafatira ko Perezida Evaristo Ndayishimiye yaheruka gushikiriza mu gihugu ca Kongo. Mbahaye kaze. Reka rero tubanze dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane rya General James Kabarebe mu nyuma z'uko turi buze gutanga inyisho kuri ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mbahaye kaze. Nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye ategerezwa gutanga inyisho kandi akivuguruza ku majambo akomeye cyane mu nyuma z'uko umutekano wiwe wongerejwe ku mvo zikomeye cyane ku mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Abatari bake mu bategetsi na cyane abamwegereye bo bahishije gufata umugambi ukomeye cyane wo kwirukura ko intwaro y'agahotoro. Umushikiranganje wa mbere mu ijambo rikomeye cyane yamenyesheje yuko intwaro mbi itarama kandi amenyesha yuko ari abashaka kandi bashoboye. Rero iyi force ya FDRL iri hakurya hariya uko ikibazo dufitanye nayo ntabwo ari ikibazo cy'imibare myinshi, ntabwo ari ikibazo cya numbers, no hatazagira uwibeshya, ntabwo ari ikibazo cy'imibare. Numbers ntabwo ariyo issue, ntabwo ariyo threat ikomeye cyane. Threat ikomeye cyane menace tuyibonamo ni ingengabitekerezo ya genocide. Buriya niyo niko tubiquantifying, ni nako tubara threat. Ni ingengabitekerezo ya genocide niyo threat ikomeye cyane tubona. Ntabwo ari imibare, ntabwo ari numbers. Na bora yabyivugiye ati bariya ntaho bazagera, ibyo kurwana nabyo ntabyo bashoboye. Na bya bindi by'iminota 5 hano ndanabisubiramo n'uyu munsi ntayo bamara hano, ntayo bamara. Ariko mwibuke ko ingengabitekerezo ya genocide itangira mu mpera ya za 50 yatangiwe n'abantu b'intiti bakeya cyane. Dr. Bizimana agomba kuba wabazi kuko mu bushakashatsi bwe n'abavuga jabona abo njya numva bavuga n'abitwa ba Gitera n'abandi. Ariko mumenye ko abatangiye ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ari abanyarwanda bose, no, ntabwo ari kuvuga ngo u Rwanda rwose abanyarwanda bangahe ngo barahagurutse. Ni intiti, ni abantu bake cyane bashobora kuba batari bageze n'10. None se niba muri 59 abantu 10 barubatse ingengabitekerezo ya genocide, nyuma y'imyaka 30 hagapfa miliyoni, bakica miliyoni, ubwo yongeyeho wajya ubara ngo ni threat ntoya? Ntabwo ari threat ntoya. Twebwe niko tubara threat, nuko tuyibona. Ntabwo wavuga ngo FDRL iri hariya ifite ingengabitekerezo ya genocide yamaze no kuyikwiza muri Kongo, aho igiriyeyo nta kindi yakoze no kuyikwiza muri Kongo. Tuhana imbibi hano hanyuma ukavuga ngo ntabwo ari threat. No, ni threat ikomeye cyane. Bari abatangiye CDR minister yatubwiye abayitangiriye hano muri University ya Nyakinama bari abarimu wenda batageze 10. Ariko CDR icyo yakoze mu gihugu mwarakibonye. Niba baratangiriye agatekerezo muri University ya Nyakinama. CDR yari yubatse ku rwego rw'igihugu guhera hejuru kugera kuri siriri hasi. Ari nako umutwe w'intera hamwe wayo wubatse kugera hasi. Niyo mpamvu mu mezi 3 hapfuye miliyoni y'abantu. Ariko bitangiwe CDR itangiwe
n'agatsiko k'abantu bake cyane. Rero iyo tuvuga FDRL ntabwo twebwe nambaza arizo tuvuga ibitekerezo byayo, tuvuga ibitekerezo uko itekereza. Bari abayobozi bayo bari hari abakuru bari nabagiye bapfa bamudacumura bande, ariko n'abahari bitwa ba Gaston Yamuremye, abari bitwa ba Ntawunguka Pacifique, uwita Omega, bari ntabwo ari kuvuga ko batazi icyo bakora. No, abatazi icyo bakora wenda bafashwe bugwate ni ruriya rubyiruko rwavukiye hariya rw'abarwanyi batoye, ariko bari ku leadership yabo icyo bakora barakizi. Bembera wihaye gutera 2001 amanuka hano mu Birunga, ageze hepfo hariya Kabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5 nibo bari abapfumu be, ngo nibo bamubwiraga ko ari gutera agafata igihugu, bamuragurira nabi. Amanutse ageze Kabiri hariya arafatwa, afashwe rero nibwo Rwarakabije yamusimburaga. Ndibwa yamese ntitwamukuye Kimisagara yihishe muri parafo, abandi bahuza ba XFR, akavamo yambaye igitura kasuti cy'umutuku. Abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya, wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira. Hari n'igihe gikemura ibibazo, ndibaza ko nabigihe cyabo kizagera. Ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya, hariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe, ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane, nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza, abantu bakamuha amahirwe. Harya Rwarakabije yaje ryari? 2003. Muri 2003 twashatse contact ya General Rwarakabije. General Rwarakabije niwe wari chef d'état major general wa FDRL, nta wundi wari muri hejuru kereka abanyepolitiki, ariko mu rwego rwa gisirikare niwe wari top. Yari yagiyeho asimbuye uwitwa Bembera wihaye gutera 2001 amanuka hano mu Birunga, ageze hepfo hariya Kabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5 nibo bari abapfumu be, ngo nibo bamubwiraga ko ari gutera agafata igihugu, bamuragurira nabi. Amanutse ageze Kabiri hariya arafatwa, afashwe rero nibwo Rwarakabije yamusimburaga. Rwarakabije amusimbuye tubwira His Excellency, turamubwira tuti uko tuzi Rwarakabije na kera, kuko twabaga tubazi bose, nubwo twarwanaga guhera 1991 na 2 na 3 no guhagarika jenoside, buriya twabaga tuzi abofisiye bakuru bose, twabaga tuzi nuko batekereza, twabaga tuzi ababi cyane ababi buhoro, twabaga tubazi, twabaga tuzi ngo Bagosora ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Aloys Ntuwiragabo ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Anatole Nsengiyumva ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Colonel Rutayisire ni umwirasi gusa, ujya mu kabara agahagarara ku magaze ya byeri kuko yari afite amafaranga menshi. Bose twari tubazi, twabaga tuzi bose uko twagendaga turwana nabo. Turamubwira tuti Rwarakabije uko tumuzi ntabwo ari umuntu mubi cyane tutakumvikana tutavugana. Urumva ntabwo twari tunaniwe kumureka ngo agume mu mashyamba cyangwa nta n'icyo ari kuzadutwara kirenze icyo ba Omega bakora. Aravuga ati niba mumuzi muvugane nawe,
nafashe telefone saka telefone zabo twabaga tuzizi wa mugani wa Colonel Borate amakuru niyo yangombwa ku rugamba ati RDF twananiwe kumenya amakuru yayo ntayo mwamenya nyine mwayakura hese ntayo babona nako wowe ngo wayabona kuko bana n'abasirikare hano ariko bariya ntayo babona ntayo kireka kubona umusirikare wambaye uniform ati nabonye umuntu naho nta kindi ayo ntabwo bari amakuru ahagije ariko amakuru yabo yo twabaga tuyazi ku buryo na telefone ya Rwarakabije twabaga tuyizi ya smartphone so ndamuhamagara 2003 inshuro ya mbere agira ubwoba ntitwavugana inshuro ya kabiri avugaho gakeya inshuro ya gatatu tuvuganaho birambuyeho gato ku nshuro ya kane twongeraho ku nshuro ya gatanu atereka mbitekerezeho ubwo mucumbikishiriza aho ngaho ubwo ariko turagerageza n'abandi benshi cyane turagerageza n'abandi hari uwitwa General Jerome Ngendahimana tugira amahirwe dusanga umugore we n'umwarimu kazi hano ntuzi Karago hano Rambura fi ubwo twabonye umugore ubwo turamwegereye tubonye umugore we turamuhamagara tuvugana nawe tukagenda ukareba umugabo wawe ukamuzana mu mashyamba hari yari ahitwa ni South Kivu muri Mwenga ugenda umuzana umugore nawe abintwari aragenda ajyayo turamufasha uko asesera akajya Bukavu agakomeza Mwenga aragenda ajyayo amusangayo mu ishyamba amutekerereza abana uko bameze uko biga amutekerereza aranamubwira ati ahubwo atabana bawe ni nacyo cyamushoboye cyane atabana bawe jewe nabuze ko mbarihira ariko mu mashuri barihirwa na RDF kandi koko nicyo twabarihira abana be nitwo twabarihiraga amashuri ubwo we yari ayoboye diviziyo ya kabiri kuko diviziyo ya mbere yari mu majyaruguru we yari afite diviziyo ya kabiri yo mu majyepfo ya Kivu umugore amubwiye ko turihira abana b'amashuri yemera kuza aramuterura aramuzana ngira ngo yamwambitse igikwembe aramuzana amuzanye aramuzana turamwakira mu rugo iwanjye turateka turarya turicara muhamagara Rwarakabije ntisuhuza Rwarakabije ntazi ko division commander we yageze mu Rwanda undi afata telefone mon general aturinde mende Colonel Jerome uri hese nagezeyo wageze hese nagezeyo hese umva mon general nagezeyo nariko mubwire ko nahuye noneho arangije mwaka mikoro ya telefone yari smartphone ndamuvugana na Rwarakabije ni Jerome ari hano yagutanze wowe uracyarahura iki mu magambo namwe Rwarakabije vaho hano ndakuzi tuza gushaka aho dushyira 600 kuri CND twarahagusanze twaraganiriye ni nawe wadufashije wagobotoye kugira ngo CND buri abasirikare 600 kugira ngo bajye muri CND ntabwo ariho Habyarimana yashakaga ko tujya yashaka ko tujya Kami agashaka ko tujya Mburabuturo habaye impaka ndende umunsi wose ubwo ni 93 ariko waduhaye inzira yo kugira ngo byemezwe ko baza CND icyo gihe ni Rwarakabije kuko we ntabwo ari hostile ntabwo yaravuze atari ko saba abantu niba tuzavanga ari byo bajemo ubundi CND murayibimirike n'ubundi ko tuzavanga dufatira aho ngaho
kuva icyo gihe tumufata nk'umuntu utari umu extremiste. Ndabimwibutsa rero, mwibutsa icyo kiganiro twari twaragiranye twaje kureba CND, ati nanjye ndaje, atari ko ngomba kubitegura neza, ati kuko hageze ubimenye babimenye banyica. Urumva ni ukuriye FDRL yose, nta uri hejuru ye, ariko ati babimenye banyica. Warakabije nuko yaje kuza afata inzira azana n'abasirikare 120 barimo Colonel Karegeya, sinzi niba ari hano. Ari hano Karegeya? Ntabwo yaje, ariko azana Karegeya atabizi aho agiye. Arababeshya ati turajya i Bukavu. Ageze i Bukavu, Karegeya agiye kubona bambutse Rusizi, ati ko tugiye mu Rwanda. Undi ati byarangiye ceceka. Nuko nguko Colonel Karegeya yisanze hano, ariko Colonel Karegeya bo nta kibazo, ameze neza, nta kibazo atwaye. Dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo. Dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo, wari ukuriye iperereza muri FDRL yose, wari ukuriye iperereza, urwego rw'iperereza muri FDRL yose, yitwaga Colonel Murenzi Evariste. Colonel Murenzi turagerageza. Ubu Colonel Murenzi ni division commander muri RDF, ni uyobora division ya 5. Colonel Murenzi nawe tumutumaho ubwo, ariko abana be ba Colonel Murenzi nabo RDF yabarihiraga amashuri. Ubwo akuri iperereza hariya turwana, ariko abana be barihirwaga amashuri na RDF, ntabwo ari ya buruse ya leta, na RDF yabarihiraga amashuri. Bigeze kubasanga hano Musanze, babasanze Musanze, kamanda wari uhari asanga umugore afite abana ntibiga. Aramubwira ati abana n'abandi, ati n'abana ba Colonel n'abamurenza ari hehe se? Aba mu mashyamba ya Kongo. Umufiseri avuga ati uwo ni umusirikare nkanjye, ati buriya abasirikare tugira ibibazo bimwe, ati ubwo ngubwo abana n'ab'igisirikare, abana tubarihira amashuri. Umwe mu bahungu ba Colonel Murenzi twarihiye amashuri, yarangije senior 6 mu Rwanda, ari mu ba mbere mu gihugu, abona buruse ya leta ajya kwiga muri Amerika. Ubarangije PhD muri microbiology, arakora research ku miti ya cancer. Ni umuhanga cyane, sinzi ko n'abanyamerika bazamutusubiza, ariko yambwiye ko we narangiza neza nta handi azakora atari mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Na mushiki we nawe ubu ngubu ari muri Amerika arakora masters. Murenze nawe wari ukuriye iperereza muri FDRL, nawe araza arataha. Bose uko baje bajya mu gisirikare, bajya mu ngabo. Ya integration security sector reform y'Abongereza batubwiraga izamara imyaka 5, twebwe turayikora mu buryo bwacu bwa Kinyarwanda kandi ikoroha cyane, nta kintu na kimwe kivunanye, nta kintu na kimwe kimvune kirimo. Twagiye kugera 1999, 1999, kubera intambara z'igicengezi n'intambara zabaye nyinshi cyane hakurya hariya turwana nyine na FDRL, twabaga dukeneye abarwanyi benshi cyane. Muri integration twakoze 1999, RDF in total twari 57,000, ndabazi jewe imibare ndayizi neza. Mu gihumbi kimwe muri 57,000 twari dufitemo 36 bya XFR integrated.
muri iyo mibare ni ukuvuga ko byageze 99 XFR iruta RPA original in numbers barabizi ba commanders ku buryo iki kigo cya demobilization na integration niba mugiye muri records zanyu muzasanga demobilization yarafataga uyu yari mu XFR icyo gihe ababaga demobilized ntabwo babaga demobilized nka baca mu tubahano babaga demobilized nka RDF kandi ugasanga bose ari wari RPA wari XFR baraba demobilized kuri criteria imwe niba akuze niba ari ikimuga niba afite uburwayi nibyo ngibyo niko byari bimeze so iki ngiki kitwereka ko ya ideology y'ingengabitekerezo ya genocide na ideology iri fake na ideology artificial yarigishijwe irafata uyihaye n'umwanya yafata ariko at the same time urebye ukuntu RDF yubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda noneho mu gisirikare tukavanga abasirikare bakarwana izi ntambara zose niho ubonera ko ya ideology y'ingengabitekerezo ni intwererano ntabwo ari kamere y'abanyarwanda ariko mu byumve ko integration ntabwo ipfa kwikora no ntabwo ikintu nk'icyo ngicyo kiremereye cyapfa kwikora nta nubwo ari kubaza buri musirikare wese wa RPA ukamubaza ngo uratekereza iki kuri integration ngo bose ngo bari bayishyigikiye no ubwo tugaruka kuri cya kibazo cya leadership niba leadership ikwemeje leadership ikavuga ngo niyo policy nuko mugomba kubikora ubangaba baraba integrated niba mara kuba integrated bagasohoka bakavangwa mu ngabo arabona uyu mwanya akaba appointing akagutegeka ndi bwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie wowe warwanaga nawe General Bagabo ndetse yakurasiye ku musozi wa Jari dore uri ikimuga uracumbagira aragutegeka ube J3 arya wari J3 wari umwungirije murabibona ariko Bagabo yarashitse ku musozi wa Jari ahagarika genocide ukuguru baraguca muramubona uko agenda uwamurashe ni Colonel Ndibwami mu mezi 3 akoze training hariya igako avuyeyo His Excellency ati Ndibwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie wowe Bagabo Ndibwami yarashe uramwungiriza kandi murakorana neza ibi tuvuga ni ibintu byabaye Bagabo se nguyu niyungirije Ndibwami se ntitwamukuye Kimisagara yihishe muri parafo abandi bahuza ba XFR akavamo yambaye igitura kasuti cy'umutuku kamujyana gako mu mezi 2 araza abashobora guhita major gendarmerie Bagabo warashwe ahagarika genocide Ndibwami yakoraga aramwungirije kandi bagakorana nta yindi process ya yindi ya security sector reform yagomba kumara imyaka 5 ngo guhanagura mu mutwe ingengabitekerezo ngo bikazafata igihe ibyo ntaho twari kuzagera twashize mu kuboko muri production ni loi de l'offre et de la demande iyo abasumyi ari benshi abashora ari bake ntegereza guca nkaranda ndakuzimba nyene
kuko ni jewe nkomeye kubera iki none natwe tutobirondera kubera iki tutokorora kubera iki avuga ngo inyama zirazimvye ninde yakuje korora inkwavu ninde yakubujije inkwavu zorerwa mu kantu gatoyi cyane ninde yakubujije korora ingurube hari iwanyu uvuka ninde yakubujije korora inkoko ku buryo wiha ukiha ibi byo kuguma ubaho useze bikure mu mitwe tuje ku kivi twese cyenda abweje kuri ndumurimyi nababwiye ngo ndaduga ratanganyika muraharira cyenda iduganye nta muntu n'umwe yavyimvira ko Tanganyika ishobora kuduga muga nabonye kwiduga none nk'ubuje kuroba umunsi umwe gusa utarovye ni cyakane ukazubona utanye miliyoni 12 hawo tuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo bari kwara ngo yatubujije kumumuvira ubona ari kwara unywa jenywa mu byo ndondeye wewe uracari hasi ya ibingana n'ingene ungana niba ushaka kurya byinshi byiza birondere nitwumvikana ibyo gusega tuyireke nta muntu n'umwe adashoboye gukora nta n'umwe rero abateguye kujya ngo kabonane iwanje azaza yikoreye mu bindi dusangire je ndafise